Bakunzi ba Nema Gospel TV, turabaramukije kandi turabifurije umwaka mushasha. Kaze muri iki kiganiro cacu, ikiganiro dutanguje umwaka. Twarangije mu mwaka uheze, turangizanya n'ikiganiro duhezanije n'ijambo rivuga ngo inkomezi twari dufise tugitangura igikorwa. Na cyane cyane ko twaza duhimbaza imyaka iniheze dutanguye, nizo nkomezi n'ubu tugifise, tubahamagarira kudutumira, tubahamagarira kuduha aho gukorera, tubahamagarira kudushigikira kugira ngo bizodukundire tuje henshi hashoboka. Ko nashimiye abo bushize badufashije mu bijanye n'ivy'umwaka ukahera neza. Uyu mwaka tutangura ndawutanguye nshimira mwebwe muri ko mudukurikirana, murabe igiciro kuri twebwe, murabe umumaro. Ariko kandi ndahimirije n'abifuje kudushigikira bitarakunda. Muri bo novuga umuntu yadusavye ko twomuconnecta n'umuntu yoshobora kuba ari Dubai kugira ngo amurungikane impano yaduteguriye. Burya rero nubwo bitarakoreka tugufise ku mutima kandi turagushimiye cyane. Muri uyu mwanya turiko dushimira abandi, Imana izodufasha bizuguruka hatinde haboneka ingene vyodushikira ivyo bintu wifuje ko bidushikira. Nabandi rero bafise impano zo kuduhereza canke bifuza kudushigikira. Umurundi yavuze ngo isorosoro rigwira iyo rigiye, nivyashika ntituzobura ingene tugira. Namye niyumvira abantu mudukurikirana mwese, naho umuntu umwe yo kwiyumvira kudushigikiza amafaranga 100 ry'amarundi, 100 iri rimwe ry'amarundi. Nshatse kuvuga gutyo kugira ngo umuntu yumve ntaza kengere ikintu ciwe yotanga acita kantaco. 100 rimwe ry'amarundi dukurikirwa n'abantu bashika 55,000. Urumva baduhaye amafaranga 100, umwe agatanga amafaranga 100 ry'amarundi atanarangije ko narumwe, bikadushikira ari kwijana. Murumva uburyo yo baduhaye ingene bwo babungana, mwocamo babatunze. Naho tutotunga ngo turenze byo dushigikira niho buri gikorwa kinini. Namye niyumvira twari twapanze kuduga Ingozi mu mwaka uheze ntivyakunda, twari twapanze gukorera Ikiremba ntivyakunda, twarapanze kuja mu Cibitoki ntivyakunda, ni nahantu henshi twarapanze no kuja mu Kirundo naho ntivyakunda. Byose ni intambamyi z'uburyo, bisaba amatike maremare, inyuma tuvuyeyo bikadusaba kugura amayinite n'amamega kugira ngo tuduze ibituba twazanye. Murumva n'igikorwa cagutse, ariko birasaba no kuronka amazi munwe kubera ko ntawo ufata indogoba ngo afunge umuntu w'indogoba iri kwirasekura. Ego ako ntako nari navuze kuko nari numva mpagaze ku ijambo rivuga ngo nta wakoze nakakuvugiye. Nta wakoze akora igikorwa kubw'ubwami azoreka kubishumbushwa umurenge muri ubu bugingo no mu buzoza. Ako karadutera intege cyane. Ubwo rero namwe turabateye intege, ababishoboye muradushigikira, nta gahato karimwo. Ubufasha bwanyu buzogira ico bukoze muri iki gikorwa. Nuko rero mwarimu, ego muri uyu mwaka wundi twinjiyemwo, dutanguranye inkomezi zindi nk'iza mbere. Yego, namwe twongeye kubashimira ubugira kandi amen, tunabahaye ikaze muri uyu mwaka, amen, no muri iki kiganiro. Murakoze. Natwebwe inkomezi twatanguranye cagihe nizo tugifise. Yego, tubandanya tuvuga ubutumwa bwiza. yego, nagomba ndakongerereko kuri iryo jambo mwari murangirije ko. Yego, aha turiko tuvuga ubutumwa bwiza. Yego, kandi ubutumwa bwiza buragenda bugashika kure. Hariho abantu tumaze imisi tuvugana badashobora kuronka aho basengera. Yego, bamwe batugira bati nimugerageze ibi bintu vyanyu mubigire en direct. Kwa Mungu turonka aho dusengera. Yego, abana bacu ntibakironka aho basengera. Ivyo vyose kugira ngo tubishikeko hari bimaze gukorwa. Yego, ibi mumaze gukora. Ivyo tumaze gukora. Yego, ni ibintu bikuru cyane. Rero hari abantu bafise itaranto Yesu yabahaye, bazifise. Yego, mugabo vyase ko bazicuruza. Bavuga bati twebwe
ntitwoshobora kuvugira kuri kamera. yego Bavuga bati twebwe ntitwoshobora gukamera. None rero ko mugabo bafise itarantu ntibazihambe, Yesu azobabwira wa musi ati yo tarantu yanje iyo uyiha bayicuruza. Rero niwatanga itike kuri groupe ya Nema Gospel TV yego kugira bashobore kugenda barondera ubutumwa bwiza, bakora ibiganiro babisangize abantu bose mu mahanga, uzoba ucuruje iyo taranto yawe. yego Niyo wagura kamera, niyo wagura imashini cyangwa ukagura ikindi gikoresho cyose ukavuga uti iki kintu ndagihaye groupe ya Nema Gospel TV kugira ngo mushishikare gukora igikorwa c'Imana mwiyemeje mworohewe, yego uzoba ucuruje iyo taranto. Kandi Yesu niyaza azokubwira ngo mukozi wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, ngwino ndaguha ibisagara uganze. Imana ibahezagira. murakoze cyane. Na cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko atawahaye uwahaye ugwavya rw'amazi n'ugwavya rw'amazi Yego. akaha umuntu kuko amenye ko umuntu avugishwa n'Imana. yego azoronka ingero imwe niyo muvugisha n'Imana. murakoze cyane. Imana ibaheza. Dusenga Imana tubone kwinjira mu mizi. Ikiganiro ni God Deep mu Kirundi twumvise twocita mu mizi kuko twinjira indani umurongo ku murongo kuri iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana cyo kimwe n'ibindi tuza tugira muri iki kiganiro. Ariko kandi twarangije na God Deep ya 48 bivuze ngo dutanguranye na God Deep ya 49 tuza gutangurana n'ikitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya 16 dutanguranye n'umurongo w'umunani. Dusenga Imana hanyuma twinjire mu Mana turagushimiye ko watubereye Imana mu mwaka uheze, n'ubu turacifuza kugukorera. Urashishikara kutwongera inkomezi, urashishikara kudukora ku maso kugira ngo dushobore kubona ivyo ugomba, no ku matwi yacu twumva ivyo ugomba. Mana urakoze, uradushigikira, uzoshigikira umuntu wese yumva amajambo yahumetswe muri kino gitabo nk'uko wabisezeranye, ubaha umugisha. Urakoze Mana kuzobana natwe, tukwizigiye ko byose ko bizogenda neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubuheruka twarangije n'umurongo w'indwi aho twariko turabona ugwavya rugira kabiri n'urugira gatatu w'iki gice ca 16 c'igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Ni nzavya turiko turabona abamarayika babwiwe gusuka mw'isi z'ivyago. Twarabonye mu gice ca 12 twarabonye inzamba zavugijwe n'abamarayika, hanyuma inzamba uko zavuga hakaba ivyago mw'isi. Mugabo twarabonye ko ivyaba inyuma y'izo nzamba byagenda bifata ica gatatu c'abari mw'isi, ariko ku nzavya zasutswe mw'isi turiko tubona ingene isi yabonye ibara mu buryo bukomeye kubera ibyago byafata abantu bose bari mw'isi. Ubu rero tugomba turabe ugwavya rugira kane nkuko turubona mu gice ca 16 c'iki gitabo, duhereye ku murongo w'8 no ku murongo w'9. Umurongo w'8 havuga ngo iki? Uwa kane asuka ugwavya gwiwe mu zuba. Uwa kane ugwavya gwiwe yarusutse mu zuba. Yego. Rihabwa kubaburisha abantu umuriro. Mu Kigiriki bongeye ko ngo rihabwa ubushobozi bwo kubabarisha abantu umuriro. Uwa kane asuka ugwavya gwiwe mu zuba. Urubanza rugira kane rucishwa izuba. Rihabwa kubabura abantu nk'umuriro, ubushobozi bwo kubabura abantu nk'umuriro. Ku nzamba ya kane izuba ryafashwe gusa igice ca gatatu caryo gusa, ariko hano urubanza rwose
ruruzuye, imishwarara y'izuba yose izokongerekana, kandi ingaruka y'ivyo abantu bazozigira kubera ubushuhe. Ijambo kuzigira mu Kigiriki ni kaumatizo, risobanura kubabura. Umurongo w'9, abantu bababugwa n'indugumba nyinshi, barogota ku izina ry'Imana igaba ivyo vyago, ntibihana ngo bayihimbaze. Abantu bababugwa n'indugumba nyinshi. Muri iyi myaka ya vuba turaturirwa n'imikuba ishushe, ariko kandi nta na kimwe kizosa n'ibizoba mu gihe c'ayo magume. Barogota ku izina ry'Imana. Kurogota ni ukuvuga nabi ibigwanya Imana canke ibigwanya izina ry'Imana, rijanye n'uko imeze. Aba bagabo b'abarogosi bazorogota ku kuntu Imana iri, kubera ivyago izorungika. Ntibihana ngo bayihimbaze. Naho hari uko kuntu abo bantu bazoba bariko barababazwa, ntibazigera bashaka kwihana ngo bagaruke ku Mana, nk'uko Farawo vyamugendeye. Imitima yabo izokomantara nk'uko yakomantaye ku Banyegiputa. Usomye mu gitabo c'Ukuvayo igice c'7 n'umurongo wa 13, 22, 8 n'umurongo wa 15, wa 19 n'uwa 32 gushika kwa 35. Ugwavya rugira 5 turubona murongo wa 10 kugeza kwa 11 w'iki gice c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Umurongo wa 10 havuga ngo iki? Umurongo wa 10 havuga ngo uwa 5 asuka ugwavya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza, uburibwe butuma bahekenya indimi zabo. Mu Kigiriki havuga ngo umumarayika wa 5 asuka ugwavya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza, ibihekenya indimi ngo bababare, uburibwe butuma bahekenya indimi zabo, niko handitse muri Bibiliya yacu. Umumarayika wa 5 asuka ugwavya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ijambo intebe mu Kigiriki ni tronos, risobanura aho umwami yicara. Igikoko naco ni Antikristo. Ubwami bwacu bucura umwiza. Kuva igihe ubwami bwa Antikristo buzokwira isi yose, n'urubanza rw'Imana ruzoca rukwira isi yose. Ntihazirabura gusa, hazoba umwijima w'umuzitanya uko udashobora kumva. Bizoba bisa no kuri ca cago co kuri Egiputa, nk'uko tubona muri Kuvayo 10:22, no ku nzamba ya 4 mu vyahishuriwe Yohana 8 n'umurongo wa 12. Bihekenya indimi ngo bababare, canke uburibwe butuma bahekenya indimi zabo. Ukudebukirwa kuzotegwa n'inzavya 5 za mbere z'Imana kuzoba kunini cane gushikaho bazihekenya indimi bari mu mubabaro. Umurongo wa 11, kandi uburibwe bwabo n'ibisebe vyabo bituma barogota ku Mana nyene ijuru, kandi ntibihana ngo bareke ibikorwa vyabo. Kandi uburibwe bwabo n'ibisebe vyabo bituma barogota ntibihana. N'ubundi uguhana kw'Imana ishavuye kuzotuma banka kwihana, kuzotuma abo bantu imitima yabo icurama, kuzobatera kwanga Imana cane, kubera ivyo bazoba bariko barabona. Bazovuga bati ibi nta Mana yobidukorera. Ruzoba ari urubanza ruteye ubwoba, ruzoba ari urubanza ku bantu bose bazoba bari mw'isi rwo kwicuza, bizotuma banka Imana imitima yabo igakomantara.
Ugwavya gwa gatandatu turubona mu mirongo ya 12 gushika ku murongo wa 16. Ariko nkuko twama tubigenza ntituza kuyibona yose kuko turaza kugarukira ku murongo wa 14 w'iki gice tukazoshishikara n'umurongo wa 15. Yego. 12 havuga ngo iki? Uwa gatandatu. Arusha twumva n'umumarayika wa gatandatu. Bivuze ngo izi nzavya umwe wese arafise icajejwe. Uwa gatandatu asuka ugwavya gwiwe mu ruzi runini Efurate. Amazi yago arakama kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba yitegurwe. Mani dufashe. Amina. Umumarayika wa gatandatu asuka ugwavya gwe mu ruzi runini Efurate. Urubanza rwa gatandatu nubwo gukubita intahe mu mutwe uruzi Efurate, uruwe rwa kera hagati ya Isirayeli n'abansi bayo. Uru ruzi Efurate murazi n'uruzi rwava hagati mw'itongo rya Edeni, kandi uruzi na bugingo n'ubu ruracariho kuko ruca muri Iraki. N'uruzi rwatuma abansi ba Isirayeli badashobora kuyitera biboroheye. Rwari nk'uruzi rukingira Isirayeli. Uru ruzi rero muri iki gihe c'amagume ruzokama kugira ngo abansi b'Imana, abansi ba Isirayeli biborohere gushika gutera Isirayeli buyisambure, nkuko tuzoyibona mu gice ca 17 n'igice 18 ca 18 c'iki gitabo. Aha rero avuga ngo amazi yago arakama neza na neza nkuko Imana yakamije uruzi Yorodani kubw'abantu bayo, nikizokamisha na Efurate kugira ngo yemerere amahanga ya kure iburasirazuba ngo atororokane kubw'intambara nini ya Haramagedoni. Efurate rutemburuka ibirometero 25 n'igice uvuye ku misozi ugashima mu kigobe c'Ubuperesi. Ni rurerure mu ruriba kandi rurerure mu kuzenguruka hirya no hino mu binjana n'ibindi, rwakoreshejwe nk'urubibe rwo gukingira Isirayeli. Ariko kuri uru rwavya rwa gatandatu rurakamye, bituma rworohereza abasi kwinjira muri Isirayeli. Mumenye ko aba bantu bazokorana, abantu bazobavuye aho bita muri Goge na Magoge. N'intambara izokoranya abami kugira ngo baze batere Isirayeli. Biravugwa ko ngaha hashobora kuzoba hari ingabo zingana imiliyaridi 2 zivuye mu Bushinwa, zivuye mu Burusiya, zivuye muri Iran, binjire bajabuke batere Isirayeli. Ahavuga ngo abami bava iburasirazuba. Birashoboka ko bavugwa hano bo bari ibihugu vy'Ubushinwa, Ubuhindi canke ayandi mahanga yo mu burasirazuba. Umurongo wa 13, kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa b'inyoma havamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Mbona impwemu zitatu zihumanye zisa n'ibikere. Izi mpwemu zitatu zihumanye si bikere ahubwo zisa n'ibikere. Ibyago vya Egiputa aho tubona ibikere vyuzuye igihugu cose bituma mu vyumviro vya Yohana atagukekeranya kubamwo ngo yumvire ko zizoba ari inzozi. Ikirere cari igikoko igikere cari igikoko gifatwa ko gihumanye mu bwoko bw'Abisirayeli, nkuko tubibona mu gitabo c'Abalewi igice ca 11 n'umurongo wa 10. Ziva mu kanwa ka ca gisato canke ca gikoko no muri wa muvugishwa w'ibinyoma. Izo mpwemu zitatu zihumanye z'umudayimoni zisohoka zivuye kwa Satani, kwa Antikristo no kumuvugishwa w'ibinyoma.
umurongo wa 14 no tugarukiriza ko inyigisho z'uyu munsi, kuko ari mpwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso, mu kigiriki bavuze ibitangaza, zija ku bami bo mw'isi yose ngo bakoranirize mu ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Kuko izo mpwemu z'abadayimoni, iri ryungane mu yandi majambo rivuga ngo ni mpwemu z'umudayimoni. Hano herekana inkomoko z'uyu mudayimoni, ni mpwemu mbi za dayimoni zirungitswe n'ubutatu bwa Satani, zikora ibimenyetso canke ibitangaza. Izo mpwemu zizohabwa ubushobozi na Satani bwo gukora ibitangaza bihambaye kugira ngo babeshe isi bayigarurire, nk'uko tubibona mu cete ca 2 Paulo yandikisha ingero g'Itesalonike 2 n'umurongo w'9. Zija ku bami bo mw'isi, intumbero yazo n'ukwegeranya isi yose ikemera kuja musi y'ukuganza kwa Antikristo kugira ngo bagwanye Imana mu ntambara ya Haramagedoni. Ngo zibakoranirize mu ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Iyi ntambara ivugwa na Haramagedoni, iyi ni ntambara izokuraho izindi ntambara zose. Intambara zose mwumva, iyi ntambara igihe izobibaye izoca izihagarika, izoca izifuta. Niyo ntambara ya nyuma izoba kugira ngo Yesu azoca aza kwitabara. Komba ya mwisho. Ni komba ya mwisho. Na turangirije inyigisho z'uyu munsi. Bene data, ibi bintu byose ntibizoba ishengero riri mw'isi. Niyo nkuru nziza ndagufitiye. Ntugume wiyumvira ngo nta kazoza. Ntugume wiyumvira ngo ntibizoba. Nta jambo ryavuzwe n'Imana ritazoshika. Mugabo hariho agahengekerezo, haracariho gutabarwa ku bantu bose bagomba guhunga ibi vyago ntibize bibashikire, nuko bohungira muri Yesu. Inzamba y'Imana itaravuga. Imana ibahezagire. Amen. Turabashimiye ubugira kandi. Murakoze cyane. Bakunzi ba Neema Gospel TV, hano ni ikiganiro kirangiriye cuno munsi. Natanguye nshimira abantu, ariko na nubu mu kurangiza nubu reka ndangize nshimira abantu, kuko nagumye nibutswa ahantu twagiriye tukagira ibihe vyiza. Mu nyuma navuye nibuka ko mu hantu twakoreye muri uyu mwaka urangiye, twakoreye mu Gishingano, twarakoreye mu Ngagara, mu Kamenge naho ne twarahaciye. Ahubwo kandi mu gushima na Dorosare twarahaciye. Dorosare twarahaciye. Mbega handi hantu twaciye ni ahandi hantu twagiye, ishimwe ryaho ndarishira cane kuri Sepebu ibicishije mu radio ubutumwa bw'amahoro. Kubw'ubufatanye bwacu nabo twarashoboye muri uyo mwaka urangiye kuba Gitega mu tarike ya mbere itangura ukwezi, uruhimbi rwa mbere utangura umwaka twari Gitega. Twarashoboye mu ndwi yacikurikira kuba mu Kayogoro nahone ku ruhimbi rutangura umwaka. Inyuma yaho twarashoboye kuba mu Ruyigi. Bivuze ngo uyu mwaka uheze twawugizemo umugisha cyane. Bumve ko tubashimiye baba badufashije gushika aho hantu n'abaho hantu twakoreye, kuko twahagiriye umugisha urenze urugero. Bivuze ngo Imana yo mwijuru ivyumve, iduhezagirira ico gikorwa twakoze, ariko itwugururire n'inzira kugira ngo uyu mwaka nawo tuzokore ibisumba ivyo. Nuko rero namwe turabashimiye ubugira kandi. Murakoze cyane. Imana yoshishikare kubahezagiza ico kuduha, kugira ngo n'ubutaha twongere duhure twinjira mu mizi muri iki gitabo, na cyane cyane ko tuza tucegereza ku musozi mu gihe twabonye ko hahiriwe kandi hahezagiye umuntu yumva canke asoma amajambo yanditse muri iki gitabo. Amen. Murakoze, umwami Imana bahezagiye. Amen.